Gamy Miguel avuka Ingozi kuri centre ahantu amazina nkayo gashaka kumenya nyengozi wapi na wapi sindo Aya nashangana mazina wapi ariko cembona impamvu hariya wari nico gituma baratanguye kuduga muri nord we cunga za Nyanza hehe barahevye tugiye Ingozi tunaenda kule yani kia Bari mu vyunguka. unaweza gwiwe mimi nashika changu wewe kwa kwetu tunaenda wewe siku yui toka kule ndio system Ingozi Ingozi kuri centre ahantu muri quartier yitwa Gabiro muri Gabiro naraharaye gasharwa je connais l'endroit. okay yuza kuvuga ko musi ya BCB mwene wacu oya urahazira musi ya BCB kurubuye janje narahabaye narahavukiye amasalent hari inyuma yiyo none uvukira ahantu hangana inumire ihorere hanyuma kugira 10 na kangahe hagiye hepfo naho byagenze gute ajya naje havyonzi mambwiye ko nyene anyway madacu kurya nyene canke byace bigenda gute bon nakuri Ingozi naje inonje kwiga nje guheza muri ETS secondaire ETS uri n'umufundi ndi umufundi wize biki nize telecommunication informatique ifo tugira kolabona na mbere indega wa mukobwa cyo muri ETS agahi nitwa Alvera Muhimba nawe yize hajya ni benshi bahereje ni benshi bahori bose bahereje hajya Fernando bose tavuze hando yakuvuga mvuze none mushaka mvuga ibyo ntazi Fernando sinamuvuze Oli sinamuvuze abandi nzi okay hari undi mu artiste ntibuka yahereje hajya ni benshi nabo nibuka gusa ekana kigingi vere mu menga yahereje na kigingi ni benshi cyane ariko imiririmbire yawe twagakora abanyengozi barimba hakujya kera kumengo indirimbo za none bya kumengira ryoshe sana munyengozi arimba kumengo na kumura kera kwa amasalent bimeze gute tubwire wari hehe wari wagiye kwingegeza hehe wasana ninyegeje nibaza yuko wari umwanya yari umwanya kweri yari umwanya kuko urumva yuko kuririmbira ruguru ntibyoroshe donc rero nibaza ko ari wo mwanya naronse ubu kubera iki mwibaza ko bari mvyi bose baruguru mwotoborera Bujumbura narahandi bacatora ntega mukama oya nyene shaka kumenya impamvu bibaza ko botoborera Bujumbura kubera na Yesu yavuze tumurindirire mu gisagara kubera ko Bujumbura biroroshe yuko ushobora kudandaza umuziki wiwawe kandi urumva haba hariho n'ibimenyesha makuru canke ibiki byose bishikana kure rero Ingozi urumva nta biriyo naho usanga biri hari sico kimero ngaho birumva Ingozi ivyo bintu byose uvuze imengane bifashe cane Ingozi hari imenyesha makuru hari amaradiyo imuyinga hari radio mu Kirundo hari radio ahandi hariho n'amamedi Ingozi je nakoze muri igiye akora muri NSS nindi nuze ya korera ibintu byinshi iyo tanibuka warikozemwo ubwoga mutama ça va très bien ça fait longtemps rezigi ariko la plupart y'ama ntuzanyari y'amaradiyo kenshi usanga atanashika kure hariho nk'izitashika ni Bujumbura urumva maybe ngiye kwagira politique ngira gusumba entertainment aho byatuma avuga akagira nyine politique gusumba entertainment mais c'est vrai ibyo avuze nivyo ugiye kuraba amaradiyo ya hariya anye menshi ntavuga i Bujumbura imwe none imwe erega keneye gufata igihugu cyose no hanze nk'ubu yiyumvire nk'abantu bakora mukurikirana kuri wezi 3 aye akaburungu black akaburungu voilà yiyumvire vraiment Gamy Miguel inyuma yo kuri heza amashuri waheje wavyorahejeje ariko ntiwaje muri kaminuza ndi muri kaminuza umwaka wa kabiri giruhe mu biki he niga informatique kuri Lac Tanganyika okay uwacho connecta gute umuziki wawe n'ishuri natwo twaza mu muziki usubira wahereye kuririmba bon gerageje kuvuga umuziki ibintu byo kuririmba nabitanguye kera donc umugubonye niho ugeze kwilansa neza muri carrière ubu gute n'ubunyene no ndirimbo nyene kuko mengo nabonye mengo mba ntihenze hariko kuri channel wanje hariko izindi andi audio abiri si nyinshi ntabwo ari nyinshi hariko audio zibiri then ni ya gatatu nacengira amasanamu yayo okay umbu bure waje mu muziki nyezi na waje kabisa ntagusubira inyuma aya nagusubira inyuma kabisa nuzogarukira hagati mbwe ntagucika intege kabisa akanota umengo karagoye kuboneka no kugashyira muziki biragoye wipanze gute yipanze gute nyene je nibaza yuko
gukora ari cyo kintu ca mbere Mm. rero imana Ariko je uriga. nizera ndiga cane Mm. udakora ugaca ukora n'umuziki uzobigenza gute cyangwa ufite management Oya. wafite umusponsor aramufise hariya papa shamimi ni papa nde papa shamimi Ah. papa shamika Afite- unatatwaje nyamba ari umutima flanli ziriko rujya ruzina waragwononye urako o flanli hama tubwire en fait bon nta uhari yitwa nk'umusponsor ahari ibyo bindi byo gukorana na office abantu b'abajene mwabitahuye kumwe urumva akavuga ati nzogufasha iki akaza ubundi akiyumvira ati nzogufasha iki then tugakoraniza hamwe tukavuga ati reka tubikore maybe one day birashobora gucamo Miguel en fait ingozi hari aba artiste benshi haba aba artiste benshi ikibazo ca mbere ni top 5 yiwawe y'aba artiste b'ingozi nabahe hanyuma ni kihe kintu wumva kigupushinga uvuga ati apart yabariya bose mbona jewe ndizeye neza yuko nje kandi nzokora ivyo batakoze umbajije top 5 bon ni benshi hariho Masterland Kiriku hariho Jadid the black yasumye kirundo no umunyengozi man Ngozi. hariho bari bitwa irimbo vocals niba ntitubaherutse bari Endomark the machine urumva na Indomike yararimba by the way Yaririmba. umuraperi bakwiye top 5 Kiriku Masterland the what yabavuze ariko uko biri kose ingozi mbona umengo kabisa bo ariko nifashe keke ca mugenzi wanje ngaha umuziki w'ingozi ubona gute kuko mbona umenga abaririmbyi benshi kabisa baragiye abandi wapi bagiye abanyakayanza bakuze ku ntoki ntabwo by the way urazi yuko ngo riri fort cyane fort gute man yumvira ahantu hari yali apana nubu yumvira ahantu hoba hari Kiriku hakaja Masterland hakaza Dojo San hakaza inde by the way wumva na Roliro n'uwigatsinda Lolilo sawa dushiremwo ki encore hariho wa umugabo akunda kuririmba indirimbo z'ikirundi bakunda hariya bamwita nde hari undi yagiye Saidi Black Saidi yarapfuye sawa ujye wundi hari uwundi akunda kuririmba indirimbo z'ikirundi imisi yose ugize show ingozi uyo muntu ntaririmbe menya ko uzoba ugiye zero hariho Gomen thank you n'undi yitwa anaitwa Gomen bro yumvira ahantu hari abo bantu be Gomen ageze Gomen yumvira ahantu hicaye abo bantu baja Dixi bose yumvira ahantu hari abo bantu vraiment umwe ari muri ntuze Patrick Ngoga nawe ninde Patrick Ngoga wa kaka nipo simple nawe nyene n'umunyengozi n'umunyengozi anyway wumva tuwa kwa Gamy Miguel Gamy umuziki urawujemo urumva ko uri kuri lance bwirance uri kuraba challenge mu muziki w'u Burundi ukagerageza kuraba nawe ngeri kwazana n'ibyo kwa bikora ubona ufise amahirwe ngana gute ubwiye warashaka ati je bivaye n'impano mfise cyane ubwiye ko ndashaka no muziki wanje ndafise amahirwe nk'aya ngana kuno ubwiye ngo nzotobore amahirwe ubona wowe wihanangana gute habona abantu benshi bagenzi bawe bariko babitiye atari kubiheba akubona kubizamo ikuza abantu benshi ko baraheba nayo kubizamo amahirwe ubona angana gute wowe ufise wewe gushikira usaba ikintu nabonye mu bintu by'umuziki kwanza biragusaba na confidence biragusaba kandi no gutimba bivanye n'ukuntu ubikunda kwanza na target uba ufise kuko uri umuntu aciye abiciriza hagati maybe urashobora kuvana n'ubuzima urumva ko ubuzima niba usezerana bushobora guhinduka by'amamaroti en fait je nico nari nabajije ati apart y'abo bantu bose iyo top 5 wowe umpaye bose n'aba artiste bamwe baracariko abandi mengo baracitse intege buke buke ikintu kiguha icizere kuruta ibindi byose wowe ufise gituma kikwereka ko ushawe kubandanya ukakora n'ivyo batakoze n'igiki bon je novuga kwanza no kwizera je ndizeye mu isanzwe kandi apart yico onya muziki no bon je n'umunezero kuri jewe je mvuga ati let me try ngerageze maybe birashobora gukunda hanini nico uri kwagerageza kuri pima no bashuwa neza ati je no bintu ndabijamwe kabisa sindi ko ndabiko bira kubashuwa bon je ni kubashuwa aho ndishuwa mugabo sinshobora kuca ngira ubwoba y'ama challenge ashobora kuza nyene mvuga ati reka ndabikore kubera ko ndabikunda hama ndabiyo bije
Okay. Indi bakunzwe na CPG kuva muri Hidden Talent niyo yayikoreye video nyine Hidden Talent yarimutse video yarimukiye mu Carama Hidden Talent. Okay. Video nayikoreye ku mu director yitwa Alex HD. Miguel uri kugerageza kuririmba cyangwa kumviriza audio zawe wumva umengo wo buririmba nkandi shana numwe kweri uri sûr kuri unique yego kweri merci ari ubundi yaciye ambwira ngo je ngo niyumvirije neza ngo numve ngo ndi nka Chris Brown kweri arakumbagaye ndavuga ati kimubwira ati wabwo warasa tikurenze anyway imbaza ku ndirimbo yawe nagize uko ntamutugirira akantu tutoza ku ndirimbo yawe rero manzu ushiremwo agatapi yumva hahera oya ndashire mutapi ni bon shaka numvise cyo igiwe oya shaka reka nawe nyine aho ntaza kujya ku ntuzi ndayumva none se maka dushiremwe ibi yega niwe nyine indirimbo ndi kuvuga karite zawe simbonaho mera muri makeya ndakubuze nowera chaka mbikwereke now call you the best now every time I feel you call me when you want me je serai là ma chérie oh baby Gendari hater so far away iyizire on my way oh mommy Gendari I'm gonna text on your DM so come over to the PM on va s'amuser tonight je te ribonere sinzitinya niyo favorite singutinya Naturi bomborane ce soir. Merci. Naturi bomborane ce soir. Ndakeneye kumubaza ikintu kimwe. Naturi bomborane ce soir. Uramuzi Juno Kizigenza? Ndamuzi. Uramukunda? Arabizi. Yeah, that's why. Urakoze cyane nashaka. Arabizi. Ego. Je namaze kumva. Avete unamwumvirije. Urumva neza yuko. Inspiration y'ucumenye ucongera ikuru. Vraiment. C'est lui à 100%. Ngina sori amajama. Manager arampakije. Akabazo mfise ni kuri aho nyine kuri Juno nyene abo bumvise Juno je namwumvise bafite mu hagati na hagati hari ukuntu ari indirimbo yashyize no mu mutwe direct ya Juno indirimbo ariko mafarasi yambaye impuzu za kera ziri bizarre ukuntu ijya ndirimbo zo kumviza neza urankunda niyo nyene abavuga ngo ntamana y'ivyiruka akuravugira ya amuntu kujya ahagarika agira asubira irindi phrase ya omengo niwe akuse frame ngara duza garagiye n'amajambo byese hakurume ngo ushaka kudirima nk'ikinyarwanda kubera nyene bo agayahera nibaza ko ariko ingozi hari proche y'u Rwanda kandi indirimbo z'u Rwanda burya kugira ngo sinibaza iya ndimo ze kumviza neza uraha en fait je nibaza yuko ariho bon kenshi barakunda kuvuga hako shamushaka no gusa ariko hako bugwa no gusa oya nta image ahubwo nta gatoya ahubwo gusa image yiwe sizi urevye image ya Davis D Davis D reka ndabwira ikintu kimwe uramaze kubona umuntu iyo ariko arakwagiriza ikintu atanayiduga ifiseko ubu mubona nk'agasanamu hajya ariko aratwihweza avuga ati abantu barakora oya kuri ijya ndirimbo mugabo basi tuke visage ijya ndimuze kumviza neza urahawe ingene wahagaritse hano waririmba ipasi yakabiri twumve ahubwo ashaka kuririmba hajya hageze kuri hariko no manananaita nkabona balayina sama mu mitima ya urazikiye jewe nama numva abantu bambwira abantu turirimba kumwe hari abambwira Juno hari abambwira witwa Nengabo kana Nengabo na Juno hari abambwira Ukama wapi mugabo urumva nyene dukani ni Juno mga Juno barabaza kumukubwira gapati kandi nimbe twe gapati kabiri kajyanye nduga hejuru I'm gonna text on your DM so come over to the PM on va s'amuser tonight je te rêve sinzitinya is like exactly Juno yana niberenga on
kuya kuntu nyene mira amajambo urumva nk'ubu nk'ico kinavuze nta nico nahuwe shutiri biki ni shorts uri mu ntere shutiri bunte gahindukiza hindukiza mu yawe ko twambaye ibaraga manure yawe okay thank you obvious naga prononciation tu nibaze nawe yagakusha cyane the way iyo ara yayirandiriye ko tumengo niwe ene indirimbo urayikoze inspiration yaje gute byagenze gute like tubwiye behind the scene ino ndirimbo inspiration en fait le mo producteur yatanguye kuyikora ubwa mbere yitwa AP yandungikiye ntuzeyi nabonye telefone hari nka vers minuit nkuko be pageze he AP akorera kwa ntuzeyi akorera kwa muri Cation Boy kwa Fabilove kanshim namacara aca telefone ati nsawa tambwira ati ni bien ngo ndakurungikire ngo instrumentale ngo mve ko wayandikirako tirungikana na kimwe acara yindungikira ndumviriza ndambwira ati kararyoshe kwe ngo none ngo tugakorere ko ndambwira ati nari aca mbwira ngo ejo urafise umwanya ngo uzocuze tego ejo ndafise umwanya nshobora kuwuza sawa ndayumviriza gatoya mu mwijoro sinigeze nandika hama ndagenda mu gatondo nyene yarazi ngo nahejeje no kwandika acanambwira ati tubure reka tu recording sinari bwandike arambwira ati sha burya sindandika ngo uriko urantesha umwanya sinambwira ati ntari tireka mfata umwanya gatoya numviriza instrumentale kandi hama tu recording ariko ntabwo nari namaze gutora titre nanavuze ati indirimbo nshaka kuyiha histoire imeze nk'uko ndangura y'urukundo ariko iri zina nagiye kuryumvira mu nyuma then namubwira ati histoire namaze kugira turatsa micro shiramo gushika indirimbo irahe utanditse oya sinanditse lore iri based on true story na it is based on true story. It is based on true story. Yereka guhakana. Gutanditse. Aciya kweba. Hari gihe wazi indirimbo iri true story. No gutandika amajambo arazi uri muri story. Arizana. Uyasanga. Urashobora no nane ntuzi ko umurinzi ashobora kwandika histoire y'indimo. Ako base ni yundi muntu base. Iyi story irahari. Irahari. Niyo buyo zora umuntu muri ivyo azakubwira ati yagiye muri studio haririmba indirimbo nanditse. Uzotume kiyo ndirimbo iri baze na true story kandi iyo true story sasa yamubaye ko yamubabaje cyangwa umugenzi we yamubabaje. Kuko biba biri kurimwo. Bica binyaruka. Ivyo nivyo kweli.